ikaze muri uwo mwanya mwiza, umwanya w'ijambo ry'Imana, umwanya udasanzwe, umwanya Satani yanka, umwanya Satani atinya, umwanya uhoraho ashima ko abantu bayo bumva ijambo ryayo. Muri kumwe na Jackson Nkeshimana. Reka dusome rino jambo ryanditse mu Bitesalonike ba mbere, icyete cya mbere Paulo yandikiye Abitesalonike 5:17 ati musenge ubudasiba. Niryo jambo ryonyine ndarisubiramo kandi musenge ubudasiba. Ni icyete cya mbere Paulo yandikiye Abitesalonike igice cya 5 ku murongo wa 17 ati musenge ubudasiba. Wow. Ni jambo ridasanzwe ritubwiye riti dusenge ubudasiba. Kumbure tuhora dusenga dusiba, no kuvuga ko tuhora dusenga nk'uno munsi ugasenga, ejo ugasenga, hirya ejo ugasenga, nako uno munsi ugasenga, ejo ugasiba, hirya ejo ugasenga, hirya ejo ugasiba, gutyo na gutyo ukagenda usiba. Mugabo ati dusenge ubudasiba. Tumaze iminsi turiko turiga ingazi indwi umuntu aca kugira ngo ashike ku masezerano yiwe. Kumbure warumaze guca ku ngazi zingahe zitandukanye, mugabo wibuke ko tumaze kwiga ingazi zine zonyene. Mugabo ubu rero tugeze ku ngazi igira 5. Ingazi ya mbere wize kuvyerekeranye n'agasuzuguro, ko umuntu ashobora gusuzugurwa agashigwa hasi gose. Ariko iyo ngazi kandi ni ngombwa uhiceko kugira ngo umunsi wora zo kwishura nawe nuzohava usuzugura abandi nkuko nawe bagusuzuguye. Twarize ingazi igira 2 y'ubukene. Twarabonye ingene umukene atagira n'inshuti na bene wabo nko kwijambo ry'Imana rya bitubwira mu gitabo c'imigani ko na bene wabo batamukunda umuntu w'umukene. Iyo ngazi urashaka ko umaze kwicako canke nturayishikira. Hari ingazi yindi twize ko yo guhemukirwa, ugahemukirwa n'uto guhemukiye. Twarabonye ingene Laban yahemukiye umukwe wiwe, amuha uwo batari bumvikanye. Turabonye n'ingazi igira 4 ivuga ukwankwa. Umuntu akankwa n'abantu, naho yicaye bakamwanka, nahasengera bakamwanka, no kukaza akorera ko bakamwanka, nahehe hose ugasanga baramwanze. Ariko rero kandi uno munsi tugomba twige ingazi idasa cyane nizo, ariko rero ni ingazi kenshi umuntu w'Imana acako kandi ni mu vyiyumvira cyane. Se kenshi umuntu ashobora kuvyiyumvira ko ari ingazi kudendebukirwa mu masengesho. Urashobora guca mu ngazi nyinshi cyane kandi ubona ko bimeze uku canke kuriya, ariko kandi iyo ngazi ukaza kuyishikako wumva wabaye, wumva umeze nabi, wumva umeze uku na kuriya. Mugabo ingazi y'amasengesho yo kuba udendebukiye mu masengesho, iyo ngazi ikuzako mu gihe umaze ibihe byinshi uriko uraca mu zindi ngazi. Ingazi yo kudendebukirwa amasengesho si kenshi itangura. Kenshi hatangura izindi, hatangura izo z'ubukene, hagatangura izo zo kwankwa, hagatangura izindi n'izindi. Ingazi yo kuba udendebukiye mu masengesho yo ikaza mu nyuma, muzanyuma. Urabona ko ari ya 5, abasigaye 2 kugira ngo uheze. Hari ingazi indwi ni ngombwa uziceko kugira ngo ushike aho hora agomba kushika. Eliya yaraciye mu ngazi nyinshi zitandukanye, bamuvuga nabi n'abandi bavuga ko adasenga Imana, kugeza aho muyibuka ko bagiye no ku musozi wa Carmel asenga avuga ati tugomba tumenye Imana nyakuri iyo ariyo, kandi yasenze atinize kwitabagura canke kwicumita nka kumwe ababa yari babigize.
ryasengesho Yesu yabwira abigisha biwe ati data wa twese wo mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze. Hari n'igihe usenga iryo ntunarimare, ukageza ku majambo make ukihuta ugenda. Sinkubwiye ko ukwiye gusenga amajambo maremare, mugabo ngomba ko usenga amajambo avuye mu mutima kandi atomoye, kandi uyasengana ukwizera ko bikunda. Yes, Imana dusenga irashoboye, kandi ububasha bwayo burusha ububasha bw'abana b'abantu. Mugabo bivanye n'ingene abantu bakugoye, bivanye n'ingene ibintu byakugoye, bivanye n'ingene na vya bindi wari wizigiye ko bitegerezwa kumera neza byanse, bivanye nuko na wa wundi yahavuye aguhemukira. Byatumye wumva umenga n'amasengesho yawe yokama. Ejo umuntu umwe yambwiye ati hari umusore yitwaga umusenzi, akorana icyaha n'umumama yitwa nawe kandi ko ari umusenzi akomeye. Abantu bamaze kubimenya, babasenzi bakorana mu bikorwa by'amasengesho, benshi bahavuye babivamo n'ibyo gusenga. Nukuvuga hari ikintu gishobora kuguca umutima nk'icyo cyaha cyakozwe n'abo bantu, ukumva umenga nawe uhagarika gusenga kuko nanaka yakoze icyaha. Ukumva woreka gusenga, kumbure kubera wama wasenze, ukumva umenga amasengesho yawe ntashika, ukumva umenga amasengesho yawe ntiyishugwa, ivyo wasavye Imana umenga ntivyumvikana. Watangiye gusenga Imana kugira ngo iguhe uwo muzokubakana ugifise imyaka 18, none ubu maze imyaka 40 n'ubu nturaronka inyishu. Ukiyumvira ati mbega none gamana none arumva amasengesho yanje canke ntayo yumva, reka ngarukirize ngaha. Nikindi gihe amasengesho yawe agenda kama utanabizi, ntunagira n'umugambi uko yakamisha canke yakamya nako, canke ukavuga ati je ndahagaritse kwa masenga. Oya, wisanga warahagaritse utabizi, wisanga ya myanya wahora ufata wayihagaritse utabizi. Kare wari uvyibushe mu mpwemu nk'igiti cy'inkaza marumbu, mugabo ubusigaye wonze mu buryo bw'impwemu. Isengesho Yesu yabwiye abigisha biwe hari ahantu yavuze ati udwi ivyo kurya bidukwiye uyu munsi. Kenshi twiyumvira cyane ko ari ivyo kurya by'umubiri gusa, ariko kandi n'ivy'impwemu navyo biradukuye ku munsi. Yavuze ati ivyo kurya bidukwiye uyu munsi, mugabo ntiyatomoye ati ivyo kurya by'umubiri bidukwiye uyu munsi canke ivyo kurya by'impwemu bidukwiye uyu munsi. Mugabo je no kubwira ni ivyo kurya by'umubiri n'ivyo kurya byo mu mpwemu bidukwiye uyu munsi. Dufatiye ku vyo kurya by'umunsi, hari abantu batakigira uwo mutwaro nk'abatunzi bafise amastoke y'indya zimara iminsi 50 canke amezi, nk'abazungu bafise ivyuma bibika indya zikabaho ibihe n'ibihe. Iryo sengesho bageze aho hantu ndizera ko baca bahasimba, ko ntushobora kuvuga ati umpa ivyo kurya binkwiye no munsi kandi ufise ivyo kurya bimara ukwezi biri ngaho mu nzu. Ntiyavuze gusa ko ari indya z'umubiri, ariko kandi n'indya z'umutima nazo zirimwo. Na ya masengesho yawe y'umunsi ku munsi arimwo, sabuhora agukomorere, agusubize hahandi wahora. Nimba nawe utigeze gusenga, fata umwanya usenge. Navuze ni ufate niburi buri minota 5 canke 10, ufate umwanya usenge. Iya umuntu wese yofashe isaha imwe. Mwibuke Yesu igihe yaduga ku musozi ari kumwe n'abigisha biwe batatu, Petro, Yohana na Yakobo. Amaze kuduga ariko arasenga, agarutse kuraba bandi babigishwa asanga basinziriye. Ababwira ati nimurushe muba maso n'isaha nimwe. Bisigura ko bari kuguma amaso basenga niburi isaha imwe. Nawe urashobora kuba utagira n'isaha nimwe yo gusenga. Iminota 60 ku munsi, ufate niburi minota 60 ku munsi, usenga Imana uyegere. Iyo umuntu wese yofashe iminota 60 ku munsi, isaha 24 ku munsi,
nukuvuga umunsi wose hogize haba abariko basenga. Satani nawe urazi ko akora ijoro n'umurango, ntasinzira, ntaruhuka, ntajya gufata agafana ngo ariko araruhuka, ntibibaho. We akora ijoro n'umurango atugwanya, aduteza ivyago. Ariko natwe twarasamaye, dufata umwanya mwinshi wo kwicara, dufata umwanya mwinshi wo kuvuga abandi, dufata umwanya mwinshi wo kwinjira mu bintazi n'ibindi ariko we akabandanya agwana urugamba, agenda gukata ko gatonya, agufata ko gatonya. Kareho wari umuntu utuje, utavuga amajambo menshi, mugabo ubu uvuga amajambo arenzayo ayo wigeze kuvuga yose urashaka kuyavuga ku munsi umwe. Kare nabwo wabesha nk'uku, ubu warengeje. Kare niwigera wifuriza inabi abandi, mugabo ubu wama wiyumvira ati cyoma nkaza numva ngo naka yapfuye, kandi ukabigambira mutima nta n'umuntu n'umubibwira. Mugabo Imana irabizi kandi irazi imigambi yawe ko atari myiza ku bandi. Kubera iki? Kubera amasengesho yawe yahavuye aba make. Kubera utigeze uba umusenzi, kubera utigeze uba umuntu asenga, kubera utigeze uba umuntu w'umushibamyi. Mu Bisirayeli bari bafise ibisagara bizitijwe n'amabuye. Hari abantu bitwa abashibamyi, baguma hejuru baraba barereka ku gisagara cyabo kandi baguma basenga. Reka dusome Yesaya, igitabo cya Yesaya igice cya 62 ku murongo wa 6 n'uwindwi. Igitabo cya Yesaya igice cya 62 ku murongo wa 6 n'uwindwi. Ati ewe Yerusalemu, shiza abashibamyi hejuru ku nzitiro zawe z'amabuye, naho bazocereza ku murango no mu ijoro. Yemwe abibutse Uhoraho ntimuruhuke. Kundi yavuga ati kandi nawe niwemere ko aruhuka gushitsa aho azovyurira Yerusalemu, akahindura ishimwe ku isi. Nuze wigere wemerera Uhoraho kuruhuka. Nukuvuga ikintu kwama dusenga umwanya wose, igihe cyose. Mu Bitesalonike ba mbere 5:17 gati nimusenge ubudahumeka, nimusenge ubudasiba. Twame dusenga igihe cyose, umwanya wose, kuko ibihe ni bibi, ibihe biragoye. Era uko vyari bimeze kera, none niko bikimeze. Narinze kudondagura ivyuzi, urabizi nawe. Urazi ngene abantu babaye nabi, urazi ngene isi yavuye iba nabi. Undi niyo yavuze ati ibintu byose byarabaye pirate, n'abantu bubu basigaye ari pirate. Abantu bakira bari bakomeye, ariko bubu uravye imyaka 40 ingahe, umuntu abapfuye, umuntu abashaje, umuntu uko nukundi. Nuvuga iki? Ibintu byose byagiye bihindagurika, byavuye biba nabi. Nta kintu na kimwe cyavuye kiba ciza atari amazu meza tugenda tunguka vuba, ariko ibindi byose byavuye biba bibi cyane. Technology yaraduze, mugabo ubuzima buca buramanuka, ibintu byose biba bibi cyane. Abantu bakaguma bidoga ngo ubuzima bwabaye nabi, ariko cyane bwabaye nabi ku muntu we ku gatwe kiwe. Ariko kandi dusenze turashaka guhindura. Iyumviriye aba barundi bose bumvikanya ati bamwe basenga isaha ya mbere, abandi isaha ya kabiri, abandi isaha ya gatatu, amasaha 28, tuko dusengera ikintu kimwe mu gihugu cyacu. Nakujya Kirundo yari ironsinza, yari igize inzara. Iyo dufata umugambi amasaha 28, nitwemerera Uhoraho kuruhuka, nk'uko rino jambo rivuga riti yemwe abibutsa Uhoraho. Ati nukumwibutsa, suko bayibagiye, mugabo nubwo mumwibutsa icyazi, kuko ni naho ababwira ati nimusenge ubudahumeka, nimunyibutse. Ati yemwe abibutsa Uhoraho nimukunde ko aruhuka, nimumwemerere, bandanya mumubwira. Iyumvire y'abarundi, umwe afata isaha imwe, cyangwa umwe afata iminota 10, cyangwa umwe afata umunota umwe wenyine. Dusengera ikintu kimwe mu gihugu cy'u Burundi. Twohumirije mu gatondo tugahumura dusanga ikintu tukeneye gikuzwe. Amen. Yes. Yaba nimba ari inzara mu Kirundo, ubwo nyine bikaba bihindutse.
nimba ari ikindi kibazo kindi woba wiyumvira mu gihugu, mu kanya isase biba bihindutse, ariko nta runani rwo gusenga ruhari. Abiyumvira gusenga usanga ari 2, 3, 4, 5. Mugabo abasenzi bose, abakristo bose toja hamwe tugasenga, bwa busambanyi twama tumva mu gihugu, babandi bafata abakobwa n'abagore n'abakecuru n'inzoya ku nguvu, babandi bica abanyamwema, kwa kundi na kwa kundi na kwa kundi, dusenze babandi bose bokizwa kandi bagashinga intahe no mu rusengero, ariko nta runani rw'amasengesho ruhari. Fata umwanya usenge, amashengero nimufata imyanya musenge, ibihe ni bibi. Nibikimeze nka kera, oya ubu byarahindutse. Fata umwanya usenge, umwana wawe asigaye guhagurukira akubwira amajambo akomeye cyane, umwana na se umwe arica uwundi. Undi yashingiye inati, naravyaye abana mbavyara na papa wanje amvyara, ibintu byarabaye nabi. Undi arambwiye ati nari narahize ko nzo kwica abantu bose bitwa abakenyezi n'abigeme. Ibi byarabaye nabi, ibintu ntabwo bikimeze nkuko vyahora. Dufata umwanya dusenge, fata umwanya usenge ku giti cyawe, fata umwanya nanje nsenge ku giti cyanje, nawe wundi afata umwanya asenge ku giti ciwe, kuko ibihe ntibikimeze nkuko byahora. Uti none ga Jack, none ko nagira imyanya mba ndi ku kazi, none nosenga gute? Urashobora gusenga uri kuragenda. Yes, kenshi tuzi amasengesho y'ubwoko bumwe gusa, upfukamye ugasenga, nivyo ni vyiza cyane. Mugabo kandi nawe uri kuragenda uhora warakumva, nawe uri ku imoto uhora warakumva, nawe uri mu muduga uhora warakumva, nawe uri kwikinga cyangwa uri kurasunika cya kingorofani wikorera imizigo uhora bari kwarakumva. Nawe uri mu mazi muri piscine uri kuroga uhora warakumva, nawe uryamye uhora bari kwarakumva, nawe uri muri siporo wiruka ugasenga uhora warakumva. Nubure n'iminota niburi na 10 uvugana n'uhoraho, uyibwira kandi utuje, atari amajambo menshi nka kwa kundi Yesu yavuga ngo baba farisayo bicisha abantu amajambo menshi, bavuga amajambo menshi mu gusenga, bakaja hagati mu mabarabara ngo babone ko bazi gusenga amajambo menshi. Si yuhoraho akeneye amajambo atomoye kandi meza, atari yayandi ugumusubiramo menshi. Urazi ndakwibira akabanga, urazi umuntu bamubwiye ati senga ari mu bantu, si kenshi abwira Imana namara gatonya, kenshi abwira abantu baraho, kuko agerageza kubasengera vyiza, agahibongoza akajwi, akagerageza kugahindura neza, ba bantu bumve ko azi gusenga. Yahora asenga umunota umwe, uwo munsi asenga iminota 5 canke 10 kugira ngo agaragaze ko ari umusenzi, ko ari umuntu azi gusenga. Ariko atari ko abwira Imana, atabwo yinjiye mu mpwemu, mugabo asenga amajambo ya hejuru, arondera amajambo yonezereza cyane abantu bari ngaho. Nimba ari mu rusengero agasengera n'ubwo rusengero atigeze arusengera, agasengera mbere na pasitori atigeze amusengera, kugira ngo pasitori yumva ati bwa bundi uyu mumama cyangwa uyu papa yamasengera. Ariko ndakubwiye ni vyuko usenge, kuko ibihe ntabwo ari byiza. Harigia kumbura isengesho ryawe risigaye ry'uno munsi cyangwa ryejo, niryo ryari rikenewe kugira ngo uzibire icyago cyo havuye kibonekejo iwawe cyangwa hirya y'ejo. Nawe uzi impamvu rino jambo rije uno munsi, nawe uzi impamvu rino jambo uryumvise, kandi byari gukunda iyo utaryumva. Byari gukunda kuba wafashe urugendo, byari gukunda kuba utavyutse kare, byari gukunda kuba tumvirije radio, byari gukunda kuba ariko byakunze kuno munsi uryumva, riri ku mpamvu idasanzwe kandi kuri wewe.
ibyashara byawe ntabwo bikigenda neza kubera amasengesho yawe wadendebukiwe, uri ku ngazi ya 5 wadendebukiwe mu masengesho, none waciye wiryamira uguma muri uko kudendebukirwa. Vyuka, urugendo ruracari rurerure nk'uko Uhoraho yabwiye Eliya, aramuhinja azimarana iminsi 40 agenda ijoro n'umurango, kandi ntiyasubira kandi gusonza kugeza iminsi 40. Saba Uhoraho aguha inkomezi kandi zikumaze ibihe vyinshi, atari iminsi 40 gusa, mugabo ibihe vyinshi. Iryo sengesho ryawe usenze rirashobora kugukingira ubuzima bwawe kugeza ibihe vyinshi. Satani yaraguteye ikintu cyo gukekeranya, ico kintu warakibayemo kandi bituma amasengesho yawe gabanuka. Gukekeranya kwawe uvuga ati mbega Imana iraza kubishobora canke ntiza kubishobora. Ivyo vyatumye udendebukirwa, gucika intege. Satani yaguteye gucika intege, urumva ko intege zawe kose zishize, uheze, atankomezi z'impwemu zigisigaye, wumva umenga kabaye byashize, nta wundi muti ntibikunda. Ariko haguruka wonge ngo inkomezi, usubire kandi ufate umwanya wo gusenga. Ubusigaye uri mu ubwoba bwaraguteye, usigaye uri muri mu mutekano muke, mu buryo bw'impwemu muri wewe kubw'amasengesho make. Ubu ntabwo ukibona kandi kure y'ingorane zawe, usigaye ubona ingorane zawe ziri hafi. Mugabo cisha amaso aho nyene, izo ngorane uzirengane, urabe imbere inyuma y'izo ngorane icyo Uhoraho agomba kushikako. Kenshi ingorane nizo dushira imbere twereka Uhoraho ibibazo cyane, mugabo inyuma y'izo ngorane hari ikindi kintu cyiza kiriko kirategurwa. Ingazi ya 5 niyo ugezeko, aho ugezeho udendebukiwe mu masengesho. Vyuka kandi wongerwe inkomezi, kuko urugendo ruracasigaye rurerure. Turacasigaye n'ingazi 2 kugira ngo turengane izo ngazi 7 iz'umukristo agomba gucako kugira ngo ashikire ku masezerano Uhoraho yamusezeraniye. Uti Jack, ati koko nanje nari naragabanukiwe mu gusenga. Yes, Imana ikongera inkomezi, usubire kandi ufata umwanya wo gusenga. Fata iminota 2 cyangwa 3 cyangwa 5 cyangwa 10 cyangwa 20, ugira umwanya wo gusenga. Niburi rimwe ku munsi, mugabo bikunze bikakaba 2, bikunze kakaba 3, 4, 5, ubushoboye cyane. Narigeze gutanga akarorero mvuga nti, umutegetsi akomeye uzi ko ashoboye mu gihugu yo kubwira ati uzi urafata iminota 3 misi yose unterefona umbwira ikibazo cyawe cyangwa ibibazo vyawe, ndazi ko ubinyarutsa cyane gose. Wocurega na wa wundi kandi ukacuvugana vya bindi ubuze na mugabo Uhoraho nawe asaba ko tumusenga ubudahumeka. Yemwe abibutse Uhoraho nimuhunyize, nimusinzire. Abasenzi muri he uzawumva ngo mu ntara kanaka ngo imbwa zadutse ngo ziko zirajya abantu, ngo kandi bakarondera iyo zavuye ngo bakahabura, bakarondera niyo zagiye bakahabura. Ni igihe cyo gusenga, tuombe jameni. Huu ndio muda wetu sasa wa kuomba. Ikiwa shetani ameinuka, sasa sisi tuinuke zaidi yake. Nimba Satani yahagurutse kugira ngo agwane urugamba, twebwe niduhaguruke kurusha, kuko utugwanira uwo turi kumwe akomeye kurusha uwo Satani, kandi kanatsinda yaranamutsinze. Sasa tugira ubwoba bw'iki? Ducika intege kubera iki? Kubera iki tuguma turi mu myidodombo? Kubera iki tuguma turi mu bintu bibi? Dusubire ku murongo w'amasengesho, ni igihe cyacu. Ukwezi kurashobora guhera utisonzesheje n'umunsi n'umwe, kandi bita kukorera Imana.
uri umukozi w'Imana, uri pastori, uri mwarimu, uri diakoni, uri protokole, uri muririmbyi, uri umusenzi, uri ndazi sinzi igikorwa ukora mu rusengero, mugabo ukwezi kose nako kugahera utisonzesheje. Fata umwanya wawe uzinanyemwo n'Imana, ibanga ryawe n'Imana, hahandi wumva ko uvugana nawe yoba iminota mike uvugane nawe, waradendebukiwe. Ni ingazi igira 5 yo kudendebukirwa, kandi aho Satani agomba kuhakuzingira kugira ngo utazohava yagushize mu gasho, utazoronka n'umushinga wamanza, utazoronka n'ukuvugira, utazoronka no kuko uzoba wiboshe wenyene ko udasenga. Mugabo hamagara umwavoka ari we Yesu Kristo akuvugira gukure ngaho muri izo ngoyi, muri ivyo biti ufunzwemo cyangwa muri iyo minyororo ufunzwemo, uveyo Yesu akumurikire, ubone inzira nka kumwe Petero yabonye inzira, imiryango yuguruke, uhave ushika aho agomba kushika. Amasezerano yarawe arahari, mugabo nuko warushe kandi wadendebukiwe. Reka dusenge, ndagusengere we wadendebukiwe. Kuvuga menshi siko kuyamara, ariko ufate n'iminota mikenya. Nkubwiye ni iminota uza gufata unyandikire message menye. Ndagomba ko masaha 28 kuri 28 tuba turiko turasenga. Nimba utangura gusenga saa 3, hagira undi aza gutangura saa 4, hagira undi atangura saa 4 n'iminota 10, hagira undi atangura masaha 28 tuyakwize. Turiko turasenga, nituhe akanya n'agatonya Satani kugira ngo ahave atugirira nabi. Wava unyandikira message kuri 79 57 14 29 79 57 14 29 79 57 14 29 79 57 14 29. Unyandikire umwanya nawe uza gufata, kandi bikunze nzore ndagukurikirana. Iminota uza gufata umbwiye n'izina ryawe nahuri, byo bavyiza cyane. Fata umwanya usenge, kuko ibihe atari vyiza cyane kuri wowe. Reka ndagusengere we wari wadendebukiwe, we wari warasubiye inyuma mu buryo bw'amasengesho, n'abantu bakubona babona umengura umusenzi, mugo muri wowe urabizi ko utakirukira umusenzi. Mu gitigiri cy'abantu begera Imana bakaganira nayo, ntabwo warukiri muri ico gitigiri. Reka dusenge. Yesu Kristo, ugira neza bukira bugaca, ugirira neza ababi n'abeza. Yesu, ndazi kutuzi kandi udukunda kandi tubabaye. Ndazi ko uyu mwene data washimye ko yumva ino jambo no munsi, ndazi ko wamuteguriye ibitari bike kugira ngo nawe ahindure ubugingo bwiwe. Gwa mutima wo kudasenga, za ntege nke yanamazemo iminsi azivemo, mu izina rya Yesu ndazicagaguye. Umuriro wo mu ijuru nuze ucagagure iyo minyororo yose yari muboshe. Ca gitambara ca kimufose mu maso adashobora gutahura neza ko ariko agenda asubira inyuma mu buryo bw'amasengesho, ndagusaba mwami ko gikuraho, maze abone neza ko yaramaze gusubira inyuma mu buryo bw'amasengesho, maze usubire kandi umuhe isengesho rishasha agiye gusenga ryo guhindura ubugingo bwiwe n'ubuzima bwiwe bwose. Ndazi ko mukunda, ndazi ko mubabaye, ndazi ko ugomba kumugirira neza. Ikibi gusa niyo ngorane gusa yuko yari yagabanije amasengesho. Ingorane gusa nuko atigeze agira umwanya w'amasengesho. Mugirire neza, umushire ku rutonde rw'amasengesho, maze bigaragare neza kuri Imana yiwe. Ndazi kudukunda, ndazi kutubabaye, ndazi ko rino sengesho mwami uryumvise. Ni mu izina ryawe gira Yesu Kristo mwami mcunguzi wacu, amen. Muri kumwe na Jackson Nkeshimana. Ufise ikibazo urashobora kunyandikira message cyangwa ukampamagara kuri 79 57
14 29 79 57 14 29 canke 75 57 14 29 canke 75 57 14 29 nuvuga 75 57 14 29. Yesu aguhezagire, aguhe kwama usenga, ugire ibihe vyiza vy'amasengesho kandi ibihe vy'umugisha, maze niwagira ikibazo mu vy'amasengesho umpamagare ndagufashe mu vyo nshoboye, kandi uhora adushoboze. Ndazi ko Imana iza kubigira neza, kandi naho bitoroshe birakwiriye.